Nshuti bakunzi muko mudukurikirana muri ahantu hatandukanye tugiye kugaruka ku kiganiro abenshi bariko barakora ko cyane ndavuga kuri politike ihagaze kuri Amerika, Israel hamwe na Iran. Iyi ni politike ikomeye cyane, gute bifatiye kuki mbega nisunze iki kugira ngo mvuge ko ari politike ikomeye cyane. Abantu benshi bariko bavuga yuko ari politike ihagaze ku kugwanya ko Iran ishobora kwa yokora amabombe nucleaire. Mbega Iran nimba bariko barayigwanya ko ikora amabombe nucleaire, nta bindi bihugu byo bifise bombe nucleaire ko tuzi neza yuko Israel ishobora kuba ifise bombe nucleaire, Amerika ikaba ifise bombe nucleaire. Namakuru duhabwa n'abanyamakuru bo muri ivyo bihugu bamwe bagenda baragirane barashikiriza namba Israel ifise bombe nucleaire. Mbega ari igihugu gishobora kugira bombe nucleaire abandi ntibabigire? Ico ni kibazo, ariko ndazi neza ko ngamushobora kwa munyishura no. Namba ari no, mbega intambara ihagaze kuri bombe nucleaire? Ico ni kindi kibazo. Ndizera neza nakekiranya ko iyi ntambara ishobora kwidagaza kuri bombe nucleaire. Uti kubera iki? Namba bombe nucleaire intambara ariyo ihagazeko. Ubu Israel ikaba ifise iyo bombe nucleaire nkuko amakuru abitubwira. Amerika ikaba ifise iyo bombe nucleaire. Kubera iki Iran bariko barigwanya kugira ngo ntikore iyo bombe nucleaire? Kubimenyetso je maze kurondera canke se ku bintu maze kubona, Iran ishobora kwita itariki irakora bombe nucleaire, ahubwo bariko barakoresha politike yo kudestabiliza. Muri no ntambara ndemeza neza yuko hariko hakora politike yo kudestabiliza ikindi gihugu kugira ngo nigishobora kwa cogera ku rugero ruhambaye. Bombe nucleaire Iran ntayifise, ahubwo ishobora kuba iri mu nzira yo gukora iyo bombe nucleaire. Ikindi naco kubera iki Iran ariyo bariko barataka bisunze bombe nucleaire? Vyatanguye ryari, babirondeye ryari kugira ngo bamenye ko Iran ifise bombe nucleaire? Iyi ni intambara ikomeye cyane. Turaza kugaruka neza ku mapoint agaragaza ko atari intambara ya politike gusa, gaza muri politike gusa, hariho ni intambara bariko barwana ya esprit satanique. Mvuze esprit satanique, mwibuke neza ko Iran ari igihugu kivuga yuko United States of America ari satani ubwayo yibereye aho. Ni satani ubwayo yibereye aho gute? Nkuko musanzwe muzi neza yuko abarabu bavuga ko abantu badasenga mu idini rimwe ari abakafiri. Mwibuke neza ko ariho n'intambara zagiye zivyuka kera, turavuga mu myaka ya kera, aho intambara zimwe bazitiriye intambara nyeranda. Ndavuga ati intambara na za jihad n'izindi zitandukanye. Niyi ntambara riri kiraba muri kino gihe cyangwa se muri no minsi ishobora kuba ari intambara ifatiye ku ma esprit cyangwa se ku madini, ku myizerere. Iyi ntambara rero ya Iran na Amerika ndizera neza ko ifatiye ku myizerere. Uti kubera iki? Iran iri kyatera ibindi bihugu bisanzwe bifitaniye imigenderanire na Amerika. Bimwe muri ivyo biba bisanzwe bifise nayo madini cyangwa se nayo eglise asangiye kwizera na Iran. Kubera iki Iran ikirabitera? Iran kubera ko imaze kumenya yuko bayigambaniye cyangwa se bayigambaniye, kumenya yuko ababanyi babo babaye abacumbikiye abasi bayo. Ni muri iyo rero Iran bombarda cyangwa se itera cyane muri ivyo bihugu kugira ngo ishobore kwa yoraba uburyo yotsinda iyo ntambara biciye mu bashigikiye cyangwa se mu baha indaro Amerika na Israel. Ni intambara ikomeye cyane tugenda turaraba ku bahinga cyangwa se ku bacukumbuzi. Umuhinga yabivuze mu myaka w'ibihumbi 2024 yabivuze neza ko azoba ari intambara idashingiye cyane kuri politike ahanini. Nivyo harimo politike yo kudestabiliza ikindi gihugu nigishobora kwa cotera imbere mu bijanye no gukora ibitwaro vya kirimbuzi. Ndavuga ibombe bikomakomeye. Munibuka neza ko iyi ntambara irimo ubwenge bwinshi cyane, irimo ubwenge bwinshi cyane, mutahura ubwenge bwo kurundi rugero twebwe abantu ubuntu dashobora kwa twogerako. Ndavuga nko muri ntambara murabona ko Iran iri kikoresha drone tuzimbutse cyane ku rugero guko Amerika iri kikoresha ibi drone cyangwa se ibisasu bikomeye cyane. Imagine Iran ishobora kwa yokoresha aka drone kamwe k'ibihumbi 2 by'amadolari, ariko mu gihe Amerika cyangwa Israel ikoresheje drone cyangwa se ibisasu bishobora kwa byogwanya iyo drone ije gutera Amerika cyangwa Israel. Ndavuga ivara amafaranga ashika mu bihumbi 200 by'amadolari. Iran yakoresheje ibihumbi 2 by'idolari kuri drone imwe. Aho ko usanga iyo drone bayikoroye cyangwa se bayisambuye mu gihe bakoresheje ibisasu bishobora kwa byovara ibihumbi 60 by'amadolari. Ni
estimation ariko abahinga bavuga ko bishobora kuba birenze ayo mafaranga jewe mvuze. Ni intambara ikomeye cyane tuje muri esprit satanique cyangwa se muri bibiri bya Freemason aho bari ko baragwana. Umuhinga umwe yagerageje kubihuza avuga ati hamwe Iran yoba ari amazi, yaravuze ati hamwe Iran yoba ari amazi nka kugira ngo ukunda kubisemboriza. Murazi neza ko muri Illuminati n'abatari muri Freemason niba nihenze tuzoyigaruka ko muri yacu kurikira. Muri Illuminati n'abatari muri Freemason mwibuke ko isemborizwa n'ibintu bitanu: hariho umuriro fe, hariho amazi lo, hariho esprit, hariho air. Mbego ni ibintu bitanu nivyo nyene mvuze: esprit, fe, l'air, lo hamwe n'ikindi kimwe nashoboye kwa no kwibika muri kano kanya. Uwo muhinga rero yavuze ati namba Iran ishobora kuba ari amazi, Amerika ikaba ari umuriro, intambara Amerika izogwana igirene nizoshobora gutsinda Iran. Nkuko umwe mu bahinga sinzi umudokiteri araho mu bijanye na filosofi yabivuze ko hari mu mwaka wa 2024 aho yavuze yuko intambara izoba muri iyi myaka nyene tuko iyi ntambara nyene irikirabamo, ariko kavuga neza yuko Iran ishobora kuzotsinda Amerika kubera ko we yari yamaze kuyiha Iran ko ari amazi. Imaze kugereranya Iran nk'amazi, yaciye afata Amerika iyigereranya nk'umuriro. Bisigura iki? Nta muriro ushobora kwa wotsinda amazi nkuko musazwe munabizi. Ariko kandi bamwe bavuga ati dawa ya moto ni maji, ushaka kuzimya umuriro uwuzimya ukoresheje amazi. Rero turagaragaza neza yuko muri no ntambara kubitewe n'amajambo turumviriza mu bahinga bagiye batandukanye, ibinyamakuru n'amakungu biravuga neza yuko iyi ntambara Amerika itazoyitsinda. Nubwo Amerika ari la première puissance du monde, mumenye neza ko ni première puissance du monde, atari muri ubu buryo bwo kugwana ino ntambara bariko baragirane, bariko baragwana ni mu buryo bwo kumenyekanisha cyangwa se bwo kuba ifise ibikoresho bikomeye ariko idafise technique yo kwa yogwana ino ntambara irimo. Ni ntambara ikomeye cyane zogenda tubagaragariza ukuri aho guhagaze muri ino ntambara. Komeza kudukurikirana hano kuri Burundi Heroes TV, ndakwibutse kutarakora subscribe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ngo uzokurikirana ibiganiro bigiye bica kuri no rubuga rwacu. Uri kurahomba cyane, ndakwibutsa neza ko ikiganiro cya mbere twashize ko YouTube yase ko tuvuga ukuri kwavyo byose ukuntu uko biragenda. Ntituzi neza yuko niki kiganiro iza kubitwemerera, ariko kubera yuko tukomeza gucukumbura, dukomeza kubaronderera amakuru menshi agiye atandukanye, tuzogerageza uko dushoboye, byaba bikunda bidakunda tuza turabicisha kuri WhatsApp page ya Burundi Heroes TV. Komeza kudukurikirana, n'ivyo bari bikunda tuza kubaha link ya WhatsApp cyo kugira ngo mukurikirane amakuru menshi agiye atandukanye kuri no rubuga. Ni kuri Burundi Heroes TV, mwakoze kudukurikirana.